nyuma ndavyuka kumbe hari igitero kiri mu cyumba cy'amasengesho ahantu gusengera naragiriye ubuntu rero hajya ndafise icyumba ndavuze nti Imana ikicyumba ntinda kiguhaye ntuzoza ngahagwaye azava hacitse uzoza afise umutwe ukana azahabwe yishuwe hanyuma yabikoze yabikoze gute igihe kimwe haragwaye umuntu madame hamaribage mu ngumanga ni jini hari kimubwiye yanda mutondeke neza ico kiragufukama ko akiriho umuntu akimushiriye tumufekira gunza niki mu muriro Yesu nashimye hanyuma ntaje barabimbwira umuntu yaragwaye yari yasubiye inyuma bivanye n'abavyeyi biwe batari bahagaze kuba barapagane nabo amaze kugitanga mbace bagira ibintu mbona ko neza ko nshobora kwihangana ni cyo kirabo ntitugiheba cyane igikindi Yesu nashimye hama rero Imana yari inkoreye itanga rero kuri uwo munsi cyanavyuka ndutubera neza icyo gitero kivuyeyo nzabara kigeze mu muryango wo mu rugo gisubiye iyo cyaje kiva hama kigiye nje ndakibona Imana imfatire njambe inkoni mu sanga abana bazitaye zose ndabura inkoni Imana mugabo ntigende ncandagenda hanze mu kigo cyazambura urugo ndabe igiti gikomeye hana kizana nshitse nsanga neza kirageze hari kiragiye abahaje maze ko hanze mu ramaje mu rugo hari higazo nsanga cenjiye mu higazo mugabo kubera Yesu yakimfatiye nakubise inkoni imwe ndamara cyaduze mu kirere nakubise inkoni zibiri madame yari mu cyumba ngo mbega ngo ukubise ngo ndike kubise ni kubera ko mbajije unje numva muri je ibintu bihindutse ni biki arabimbarira niho mura cyane mu rwego rwa Imana urakoze icyo nakoze n'igiki naciye ngenda ncyazambura urugo ncyane giturira ndagituriye kumbe baca barababara cyane mbagira uburake burenze ngira ngo ubwo bari bagize uwo mwanya maze rero mbimaze kugenduko nibabwiye ati mugabo je uko biri hose ndagwaye agwaye ivyo ndavyihoza kumbe umwana nawe mutoya aragwaye mugabo mbona aguma hera nibaza nti nzoba ari inzoka ndamubura imiti y'inzoka mbiranka sinzi umuntu haje buryo mwana bamuhaye ishano neza ngo yegome sinaco candagenda kuri pharmacy hanyuma candagura umuti mwana ndamuha hanyuma mwambwiye ati mugabo naho ubuze umuti reka ndaguha ibinini bituma atagomeza kuko uyu awufashe iyo gomeza hamwe nawe ugira ubwoba hanyuma amaze kumutunira umutara awufata mbi umutete reka imenyamenye kuzoje muko yakize uzobona agize apeti Yesu nashimye hanyuma uko yabimeye uko byagenze uwo muti amaze kuwufata ugeze hagati agiye muri umwaka akumbwira ngo ndashaka ko mfungura Yesu nashimye ndabona ko Imana iri kirakora igitangaza ivyo renda bishimira kuko nagiye mbona igana cy'Imana hanyuma ngarutse rero kubwo mudamu yaje bije ndagwaye kana yamaze imisa bimbye ati je ndagwaye kinone bizogenda gute tije nkwiye kuja kwa muganga mugabo muri je ndumva neza ko atari ngora kwa muganga ndumva ko ari imisi y'abadayimoni bagize ntoya rihumura mugabo nawe ntavyumve nkuko je ndavyumva mugabo nibibanga ry'ubanyi Imana yaje hanyuma rero iyi ndwi nagomba kujyana umurongozi numva muri je kumwe gufata umwanya w'amasengesho hari kuwa mbere Yesu naje mfatira ijoro ndakumvire nkubwire nte kuwa mbere kumurango uzovumwa mu ijoro ntuzofungura uzoduga umusozi ngo he tuzogera hahandi nyene nta hantu uzoguma mu nzu nyene umugari nyene nariko mugabo harya uzomenya ko wafashe itike mugiye hanze mu kindi gihugu ngo nta ngorane sawa hamba muse rero ntatonda urugamba rero mu minsi mu mwanya wa mbere uko tubaza gusenga hamwe n'abana bose abo turasenga habo bana imegera mu ryame ariko guma ngaha kumbe kumuranza kandi yarashimyama iteye ubwoba tugishika tubije niko nako nicara ntasho kuryama ntangorane aryama abana baragenda kuryama nje ndabandanya urugamba rw'iwanje uko nari mfite Imana yambariye Yesu nashimye hanyuma turasenga isaha 5 n'iminota 30 Imana ciyerekana yaragize ikintu yambwira ngo kirimura mugabo ukare ngo kinini na ngumenga n'umwana nesedi icuno n'ibyo nibiki umvise ubwoba ntoyeho ubwoba oya tumusanga Imana hanyuma iyo saha rero twigeze ko neza ndumva neza ko akakimana karaho hantu ndumva neza ko ari ubushobozi bumanutse Imana yikora igitangaza ndabura birahindutse muri uwo mwanya
Imana habwa icubahiro. Nuko ndatonda urugamba ndabona Imana cyane. Cya kintu yumva indani nzabona birahindutse neza, nzambona nawe ubwiwe atanguye kuza kuzura ibiri mu mutwe. Yamambwira ngo ndamenetse umutwe, ngo amaso ngo wowe ngo njya kumvuza amaso. Muga mbwisha amaso nkumva neza ko atari amaso ari bitero, ari bahinduye position ntisanangurana. Ndasaba Imana uwo munsi neza mbonaga amavuza kuzura amaso ndamufata isawa. Hanyuma mbona agiye hamwe mu nda naho rero ne kandi nkabona afise ingufu cyane. Hanyuma muri uwo mwanya ndi kuhunduka urugamba nkabona guma yakura ngo utabare ngo turaheze ni sawa nta ngorane. Ndabana y'urugamba cakingi cyakija hejuru kije habona ku mubiri indani ukamenga nikivuka bateretseyo. Ariko muri uwo mwanya nta n'ubwenge yari afise, ariko umuganda abona ko yitangaza Imana iriko irakora. Ndatonda urugamba, Imana nyakuntunga isaha 7 y'ijoro ikirambwira ngo ngomba niyerekane muri gikorwa. Yesu nashimye ati aba bantu bagira ibi mbakubuza amahoro uko. Ati urabyumva? Ati abantu bakora uko ndavyumva uko nyene ngo ntibazopfupfa ngo abandi none ntibazokizo ngo ujye ukizo kwawe nta birimwo. Ndavyumva uko nyene nturakoze ngo kandi ugume ku rugamba. Yesu nashimye nuko ndasenga Imana. Hama rero haciye nk'umunota 30 neza ndabona byose biraheze, ndabona aricaye nuko ndashimye ntamwe shimwe abantu narindi. Yesu nashimye cyane. Ndabona rero ko Imana iri kumwe nanje. Yesu nashimye cyane. Rero ku by'ukuri gushima Imana izikimaze cyane kandi amashimwe niyo nyine yironderera. Ndabona Imana cyane rero kugera iyi saha, kuko yaramaze n'iminsi adaheka umwana bidakunda. Agiye no muri centrale kesho umwana musiga muhira. Ese gusiga umwana wa 19 urumva n'ikibazo sibyo rone. Ariko Imana iciye akora n'igiki naho yamusiga Imana n'ukuri ntigera koma mpaka isaha tahiye. Mugabo njye naho je byaba jewe ari Imana yambariye ngendana mugaho mu kurugamba aho naba hose navuga Imana cyakindi ndago muzerekana mu gukora igikorwa bize bimenyekane. Yesu nashimye. Imana yarikoze rero muri iyo minsi bashabagena amasengesho abadamu. None umwana bigende gute ngo uyu munsi ndamujyana hangorana yaramujyanye aragaruka nta kibazo. Ubu rero amaze iminsi agera muhetse agiye nk'uko mbeba baraye Kagongo birigwayo aho zanagiye mbona igitanga cy'Imana. None rero Imana yacu yarakoze ni haba icubahiro mu mpera amashimana. Imana yakoze cyane. Nuko reka rero tubana ko umwanya uri kuragenda sa icyo kintu naturiye mucumbe neza. Kandi mwakoze cyane. Urumva keshi mbakunda gukoresha inzoka abantu mbabarozi igitega cyaje muri iyo nzoka rero. Hama icyamba cyaje mu cumba aho duzengera niyo cyari kivuye mu cumba neza rero bitubera rero kivuyeyo. Yituma nababwiye ni sijyambere nakunda ko mu babaje bahindura amasaha. Ubwa mbere bayirungitse saa 4:30 y'ijoro sibyo. Haye cyo gihe nzuye magatowe amareye ikimanukara nkajya mike mu kibambazi icizinga mo kunga uja kane atarakime ikiriyo mbona ikirego karime